Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru abagezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muramaze iminsi mwumva ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane aho Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo gupfunga General Arengiyome Bunyoni. Hari byinshi byagiye bivugwa ko hagati mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD batangiye gucanamwo kabiri, bamwe bashigikiye General Arengiyome Bunyoni abandi bakaba bashigikiye General Evariste Ndayishimiye. Hari byinshi byagiye biranga ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu myaka bamaze batwara igihugu c'u Burundi. Hari amabi menshi yagiye aba muri ubwo butegetsi, ni byinshi twabateguriye. Wowe ico usabwa nta kindi nugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Iyo muturabye mwatubonamwo ibyubahiro gusa, ariko burya kuba icegera c'umukuru w'igihugu ni ikintu kitoroshe. Musi yawe ugira abashikiranganje batakubaha kuko bivuganira na kizigenza, hejuru ukagira abakugaba mutaba muhuje ibyiyumviro naho mwaba mu mugambwe umwe. Kuguma muri ayo mabanga usanga ari ukwikorera umusaraba, kuyavamo nabyo ugasanga ni ukwikorera umusaraba. Kuva ico kibanza gishizweho ubwa mbere mu mwaka w'1998 turi byegera bibiri by'umukuru w'igihugu tumaze gutanga imihoho. Aba ni bande batwaye ryari? Nibyo tugiye kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye, n'ingorane bagiye bahura nazo ku ntwaro ya CNDD-FDD kugeza naho bafashe umwanzuro wo gutanga imihoho. Abo bantu ni abangaba bakurikira: Alice Nzomukunda yabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu kuva kuwa 29 Myandagaro 2005. Yavuye muri ayo mabanga atanze imihoho kuwa 5 Nyakanga 2006, aho yiyamirije guhonyora agateka ka muntu n'ubunyonyezi byaranga ubutegetsi bw'ico gihe. Yongera ariyamiriza Honorable Hussein Rajabu yatwara CNDD-FDD ico gihe. Gervasi Rufyikiri yabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri ca Perezida Nkurunziza kuva muri Myandagaro 2010 gushika muri Ruheshi 2015. Kuwa 17 Ruheshi 2015 Gervasi Rufyikiri yagiye mu Bubirigi nk'ugiye kwivuza. Haciye indwi yandikiye ikete Perezida Nkurunziza ryasigura igituma adashigikiye ikiringo ca gatatu ciwe. Yari amajambo akomeye cane ku buryo bitashoboka ko yosubira gutaha. Ntiyanditsemwo ijambo gutanga imihoho, ariko yarerekanye neza ko itariki atakiri kumwe n'umukuru w'igihugu. Hari abatanze amazina y'ibindi vyegera by'umukuru w'igihugu byashitse bigatanga imihoho: Martin Nduwimana, Terence Sinunguruza. Aba bose ntaho bahuriye n'ibi turiko turavuga. Abo bavuye mu mabanga kubera umugambwe wabo ubakuyeko amaboko, maze umukuru w'igihugu akaca basaba gutanga imihoho. Ntabwo ari bo babishatse kuva mu mabanga kubera batacumvikana n'abatwara igihugu. Hari abandi babogojwe icesi n'umukuru w'igihugu. Hari abavuyeho kubera umukuru w'igihugu atanguye ikiringo gishasha akaba aca agira ububasha bwo kugena abandi akeneye muri ico kiringo kindi. Hari abavuyeho kubera amasezerano ya Arusha yari azanye inzego zubatse ukundi. Abo rero bose ntikwabaye gutanga imihoho nk'aba turiko turababwira. Alice Nzomukunda ni muntu ki? Alice Nzomukunda yavukiye mu gisagara ca Bujumbura kuwa 12 Ndamukiza 1966. Ari mu banywanyi b'umuhari CNDD-FDD kuva ukiri ku rugamba. Inyuma y'amatora ya 2005 Alice Nzomukunda yemejwe mu mabanga y'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'imibano. Mu kiringo Alice Nzomukunda yari icegera c'umukuru w'igihugu 2005 gushika 2006. Ubutegetsi bwasa n'ubwari mu minwe y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD kurusha uko bwari mu minwe y'umukuru w'igihugu. Alice Nzomukunda azwi nk'umukenyezi atatinya guhangara n'umukuru w'umugambwe muri ico gihe. Ico kiringo c'umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa CNDD-FDD naho ari kigufi cabayemwo ibibazo byinshi bijanye no guhonyora agateka ka muntu be no kunyonora amatungo y'igihugu. Uburorero bukeya: idandazwa mu manyanga n'igipfungu ry'indege Falcon 50 yerura umukuru w'igihugu. Iyicwa nabi ry'abanywanyi ba FNL Muyinga batawe mu Ruvubu.
Iremetanya ry'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ryatumye hafatwa Domitiyani Ndayizeye, Alphonse Maria Kadege yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu n'abandi benshi. Bamwe mu bafashwe bakaba barahohotewe bikomeye mw'iperereza. Alice Nzomukunda naho yari icegera c'umukuru w'igihugu yagiye kwisanga nawe yari ku rutonde rw'abategerezwa gufatwa. Imwe mu madosiye yababaje Alice Nzomukunda ni indandazwa ry'indege yarerura umukuru w'igihugu ku mafaranga make cane, bikorwa batabimushikirije kandi ari we yari ajejwe igisata c'ubutunzi. Mu ntahe yatanze kuri radiyo Isanganiro muri Ntwarante 2010, Alice Nzomukunda yavuze ko ikibazo c'uko Falcon 50 izahava igurishwa yavyumvise mu tuntu n'utundi mu nama nshikiranganji. Ico gihe abashikiranganji babwiwe ko ikibazo c'iyo ndege kizokwigwa neza mu nama y'abashikiranganji izaza. Alice Nzomukunda agize arasaba umushikiranganji w'ikigega ca leta Dieudonné Ngowembona ko yomuzanira ibijanye na dosiye itegura idandazwa rya Falcon 50. Umushikiranganji aciye azimya telefone maze aza kumuraba mw'ijoro amumenyesha ko indege yamaze kugurishwa kera. Ikindi catangaje Alice Nzomukunda ni ingene isoko ryo kugurisha iyo ndege ryiswe ko ritari mpuzamakungu ahubwo ari iryo mu gihugu hagati, ariko byose bikandikwa mu Congereza. Icababaje rwose Alice Nzomukunda ni ingene indege yahawe uwo watanze amafaranga make, ni ukuvuga miliyoni 3 z'amadolari, kandi hariho uwundi yari yatanze miliyoni 5 z'amadolari. Uwo nyine yatanze menshi yari yabwiye Alice Nzomukunda ko Uburundi buhombye cane kubera iyo ndege yari nziza kandi yari ikomeye rwose, naho abayigurishije bo bavuga ngo irafise ikibazo. Icanyuma Alice Nzomukunda yamenyesheje nuko iremetanya ryiswe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi muri 2006 cari ikinyoma kigamije gusamaza abarundi kugira ntibagume babaza ibya Falcon 50, ahubwo bahagarikwe umutima n'ikindi kibazo cari gikomeye cane cyo gutembagaza ubutegetsi. Kw'igenekerezo rya 5 Nyakanga 2006, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda yaratanze imihoho icesi, agira ko aranavuga ijambo risigura impamvu atanze imihoho. Ibyo bintu kari akataraboneka mu Burundi, kandi kwari ukurinda kudasanzwe kubahuka kuhangara umukuru wa CNDD-FDD w'ico gihe. Kubona byakozwe ubwa mbere n'umukenyezi byo byarumije abatari bake. Ubuzima bwa Alice Nzomukunda bwarashobora kubangamirwa, ari nayo mpamvu yahavuye ahungira mu Bubiligi, naho ubuhungiro bwamaze akanya gato. Inyuma y'ikurwa rya Hussein Rajab mu burongozi bwa CNDD-FDD, Alice Nzomukunda yaragarutse mu gihugu muri 2007, aca atorwa kuba icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka muri Ndamukiza uwo mwaka nyine. No muri ayo mabanga ntiyatevye. Muri Nzero 2008, Alice Nzomukunda yarirukanywe muri CNDD-FDD mw'ikoraniro ry'umugambwe ryabereye i Muyinga. Mu nyuma aca arakurwa mu mabanga y'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka. Aho nyine mu ntango za 2008, Alice Nzomukunda yarahatswe kugandagurwa, Imana irakinga igihe haterwa igerenade ku mugoroba ariko arataha muhira iwe. Ahose Alice Nzomukunda yakekwa ko ariko arashinga uwundi mugambwe afatanije n'umumenyeshamakuru Alexis Sinduhije. Ntivyatevye muri Mukakaro 2008, Alice Nzomukunda yarashinze umugambwe wiwe. Mu matora ya 2010, Alice Nzomukunda yari kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko ntiyabaye akibikora aho imigambwe igize EDC iviriye mu matora. Muri 2015, Alice Nzomukunda yariyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, mu nyuma araba no mu ndongozi z'urunani Giriteka. Muri 2017, Alice Nzomukunda yarirukanywe muri urwo runani. Amezi make imbere y'uko ahunguka muri 2018, yaragenywe na Perezida Nkurunziza kuba icegera c'umukuru w'inama w'igihugu ijejwe ubumwe no kunywanisha abarundi. Mu matora ya 2020, umugambwe wiwe wahamagariye gutora Evariste Ndayishimiye. Alice Nzomukunda ni umukenyezi adatinya kuvuga ico yumvira. Iyo ahagurukiye ikintu aragikora n'ingufu ziwe zose.
ni umukenyezi leta y'u Burundi yagwanyije cane yambitswe ibara bidasanzwe cane cane amaze kwiyamiriza amabi akorwa n'ubutegetsi. Radio Rema FM y'ubutegetsi nta bara itamwambitse na cane cane mu kurondera kumucafuza no kumwambura iteka ikoresheje ubuzima bwiwe bwite. Ni ikintu cerekanye ko bitoroshe kuba umunyapolitike ugafata inzira yawe iyo uri umukenyezi. Muri kino gihe Alice Nzomukunda asa n'uwatekereje ntaco akivuga ku mabi akorerwa abarundi nk'ibi byo kunyuruza abantu, ubwicanyi n'ubunyonyezi bw'amatungo y'igihugu, ariko azakwama yibukwa nk'umukenyezi wa mbere yubahutse gutanga imihoho ari mu mabanga yo hejuru kubera atemera amabi yariko arakorwa n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Gervasi Rufyikiri ni muntu ki? Gervasi Rufyikiri yavutse ku wa 12 Ndamukiza umwaka w'1965 muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Dr Engineer Gervasi Rufyikiri ni umwe mu ncabwenge z'abarundi yize amashuri ahanitse ya kaminuza, ubu ageze ku rwego rwa dogiteri. Gervasi Rufyikiri ni umunywanyi wa CNDD-FDD kuva ikiri ku rugamba, akaba yarayiserukiye mu Bubiligi n'ibihugu byegereye Ububiligi. Inyuma y'amatora ya 2005 Gervasi Rufyikiri yatowe mu bakenguzamateka anaba n'umukuru w'inama nkenguzamateka gushika muri 2010. Mu gihe mu nama nshingamateka hagumye imyereka muri ico kiringo mbere n'abayitwara bagahindagurika. Mu nama nkenguzamateka ho habaye ubudasa, hagumye agahengwe, haguma imvugo yiyubashe wamengo ni agace kadafatanye na kajagari kaboneka mu zindi nzego z'igihugu. Nyuma y'amatora ya 2010 Gervasi Rufyikiri yagenwe kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Muri ayo mabanga naho nyine ya Gervasi Rufyikiri yagumye ari umuntu atandukanye cane n'abandi bategetsi b'intwaro ya CNDD-FDD. Niwe mutegetsi yavuga ibyo kugwanya ibiturire bimwe biboneka. Abarundi benshi bamwibuka aho yita abategetsi babasuma amasiha, aho bamwe mu bategetsi byashika bagahuruduka bakoresha imvugo zitabereye. Nta jambo ribi Gervasi Rufyikiri yasize muri iyo myaka yose yabaye mu mabanga yo hejuru. Muri Gitugudu 2012 mu nama y'abafasha Uburundi i Geneve mu Busuwisi, Gervasi Rufyikiri yarashoboye kumvisha ko baguma bafasha Uburundi naho hariko haravugwa ibyaha bikomeye nka safisha n'ibindi. Ico gihe Uburundi bwemerewe amafaranga yasumba kure ayo bwari bwasabye. Twabikesheje ubwitonzi bwa Gervasi Rufyikiri. Imbere yo kuja i Geneve, Gervasi Rufyikiri yabanje guhamagara abatwara amashirahamwe ya societe civile abasaba ko bamushigikira bageze i Geneve, kandi koko niko byagenze. Amaze abafasha Uburundi babaha amafaranga menshi cane asumba ayo bari basabye. Gervasi Rufyikiri ntiyari yorohewe mu mabanga yiwe. Inshuro nyinshi haravuzwe ingene ibihangange by'abajenerali byagerageje kumutera ubwoba. Rimwe na rimwe twaranamenye imigambi yari itumbereye kumugandagura. Mu nama y'inararibonye ya CNDD-FDD, Gervasi Rufyikiri be n'abagenzi we Piyo Ntaryohanyuma, Augustin Nsanze, Germain Ngendakumana n'umuhuza Hassan Rukara bareretse Perezida Nkurunziza muri Ntwarante 2015 ko ikiringo ca gatatu cari kigiye kukwega amagorwa ku gihugu. Baraheza bamuhanura ko yareka kwitoza ahubwo agatora uwundi muri CNDD-FDD wakitoza. Guhera ubwo Gervasi Rufyikiri na bagenzi we bafashwe nk'abansi b'igihugu. Naho batakuwe mu mabanga yabo ntaco bari bakibazwa n'umukuru w'igihugu. Mu ikoraniro kaminuza ryo muri Ndamukiza 2015, ikoraniro ryemeje Nkurunziza nk'umukandida wa CNDD-FDD. Perezida Nkurunziza yarakekeje abahoze i Buraya kwinywera za champagne mu gihe abandi bari bagorewe mu mashamba ku rugamba. Abari ngaho bose baciye bahindukira kuraba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervasi Rufyikiri be n'umukuru w'inama nshingamateka Piyo Ntaryohanyuma. Byarumvikanaga ko yari imvugo yo kubamuramaza. Ku wa 17 Ruheshi 2015 Gervasi Rufyikiri yarashoboye gusohoka igihugu avuga ko agiye kwivuza mu Bubiligi. Amaze gusohoka, abakurikirana iby'Uburundi bose baratahuye ko ahebye amabanga. Amaze gushika mu Bubiligi, Gervasi ntiyatevye kumenyesha aciye kuri France 24 ko adashobora kubandanya akorana na Petero Nkurunziza aravye amagorwa yariko arakwegera igihugu mu guhonyora ibwirizwa shingiro.
Kuwa 24 Ruheshi 2015 Gervas Rupyikiri yandikiye ikete Perezida Nkurunziza ryerekana ingene ariko arica igihugu aciye mu kiringo ca gatatu. Iryo kete rirashobora kuba ari rwo rwandiko rwa mbere rukomeye rwanditswe ku bijanye n'ikiringo ca gatatu. Mu kurangiza ikete ryiwe, Gervas Rupyikiri yandikiye Perezida Nkurunziza ati: "Urakunze kuvuga ngo mu Burundi hari intumva. Kazoza karashobora kuzogushira ku mutwe w'urwo rutonde rw'izo ntumva." Perezida Nkurunziza ntiyishuye iryo kete, kandi ntiyigeze asubiriza Gervas Rupyikiri gushika ikiringo ca kabiri kirangiye. Ariko kuva avuye kuri France 24 akongera akandikira iryo kete, byarumvikana ko Gervas Rupyikiri atanze imihoho atazogaruka. Kuva ico gihe Gervas Rupyikiri aracari mu buhungiro, abandanya akora ubushakashatsi mu bigo bitandukanye na za kaminuza, aratumwako mu manama mpuzamakungu akanasohora ibyavuye mu vyigwa yakoze. Gervas Rupyikiri ni umuntu akora cane kandi avuga ijambo yitondeye mu kintu ashaka ko cagenda neza. N'umwe mu banyepolitike b'Abarundi batagira amadosiye y'ubusuma cankwe se y'amaraso bavugwamwo. Banywanyi bacu, ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo uko ducijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.